biza nakubwira mba wari uko Double J ari parmi abaririmbyi bashoka kuba baraciye maboko yanje ntaco narinde nico gishasha oya ngambe ndakivutse muga Double J jewe naramuririmbisha muri studio amuga ati no dukene kubaka hit koruku yaraciye mu maboko yanje ivyo ni ahubwo je nashimira Imana ko batanyishe era hariho n'abahabwa isumu urumva mu rukundo agapfa hari aba baturirigaramo hariho nabonye yari yatuririye umusheri we mu nzu none jewe ahubwo nashimira Imana ni ubugeni bwamaze kurangira wubatse ugwawe nkuko numvise yuko hariho uwo mwakundanye inyuma ex wawe ari umwana wiwe yego ukabana mu nzu n'umwana uvuga ati uyu mwana je twaranakundanye arazi ivyama wewe bizaba bimeze gutumva ko iyo situation bari nzinza kweri ifise message nziza kuri uryo nazovuga ati oh papa ndamuzi tu ntavya Yes, hello bakunzi ba Nda TV mumeze neza murakomeye Elma Love marimo ko bisanzwe ndameze bien ndameze cool ariko nkuko mumvijwe ntirimeze neza kubera ko hari bitagenda neza mu mubiri ariko ntaco bitwaye je ngoma nkora kubwanyu kandi ngoma ndabakora ivyo mushaka so uno munsi ndi kumwe numwe mu batumire mfise ku munsi w'uno munsi ndetse mutari bwabone kuri Nda TV ariko ku ncuro ya mbere ndamubaza nagira ngo mumenye byinshi kuri we na cyane mu gihe musanzwe muzi kandi neza yuko afise byinshi avugwa ko muri entertainment ndetse ibintu byinshi yagiye akora tutari bwaro nk'umwanya kugira ngo tubimubaze so ni Akisdan umwe mu bantu basanzwe bahurikiye muri Waka Light TV ndetse akaba ari wasanzwe anayirongoye arongoye n'abandi bayihurikiyemo Akisdan ndabaramukije cyane yes yambo ese neza abakunzi ba Nda TV yambo cyane Ego Akesi ari mu kiganiro usanga afise juri tuje ariko yafashe nawe microphone kugira ngo akoreshe ikiganiro baravuga ati uyu oya murekere yarasaze kubera ki uhinduka nka Camelo nkuko bon biravana na titre ubufise muri uwo mwanya biravana na titre ubufise muri uwo mwanya ariko je mbona umenga nuko uba warushe cyane no muzi oya nubwo noruhagute je nibaza yuko igikuru n'amajambo twa turiko turavugira mu kiganiro na ivyo tuvuga mu biganiro abantu bacha bitwaye ego Akisa afise bije ariko aravugwa ko hirya no hino ariko je sinza kugaruka ku bintu bimwe bimwe nsanzwe mbona umenga kuri jewe ni vie privé y'umuntu mba ndiko ninjira ko sinkunda kunja muri vie privé ntayirekuriwe ariko ndaza kubica ko hejuru gato ariko icyambere ngomba kumenya Akisdan n'umuririmbyi yakoze neza kuva kera ndetse nari n'umufana wiwe je ndavyibuka kuri bo turabaruta ndibuka ko nari umufana wiwe ariko mu nyuma amera nk'ugombye guhagarika umuziki aja gukora kuba mu YouTuber nkuko batwise kuba mu YouTuber hari habaye ngo Akesa banza hagarike music avuge ati reka mfate micro nanje nje kuri tele muziki sinigeze ndahagarika ahubwo sinari ko natsora indirimbo naguma ndirimba mugabo sinazisohora ariko ninzire yuko vuba cyane binashobotse ku kwezi niko zohera new song ego Akisdan je ni mibo yuri kintu je nshase ko tuganira ko cyane ni cerekeranye na sinzi ko ruvuga ko ari management yawe canke ari label insanzwe nzi ko arimo umwe yitwa Davi asanzwe ari nka Double J ariko nashaze kumenya isoko rya Akisdan guhura na Davi niri Davi ni umuntu wamunzaniye muri label ni Landry Promoter no yazanye Davi muri label avuga ati umupeta afite talani kirako no mufasha sinari gushoka ndavyemera ajya Davi naramaze nk'umwaka n'igice ari muri Waka yari muri Waka byarabaye ngombwa suzume ndabikorwa vyiwe n'ikindi avuga ati cyo batacho bitwa umuntu twokorana ni naricenda naraba donc inyenyeri igikundiro yo bafise kugira kuko biratandukanye urasho kubuze kuririmba mbwa atagikundiro ufise bariho benshi twamatwa babonye rero muri uwo mwanya ndaraba ndavuga ati umuti paruzuye vraiment igikundiro cyo wakibonye gute mu gihe atari bwasore ko abantu babumenye none gasha urinze wumva Landiraza avuga ati uwo muntu je vraiment ndamufana urumva hama je nanje nkaca numva nakunze faso aririmba urumva nakunze ukuntu aririmba niki byose hama mu nyuma hakaza n'abandi mu nyuma mu bindi bintu twagiye turacamwo kwigisha tumubwira ati kinuko donc ibintu byose tuma ducamo tubana ati bon turabura birakwiye kubona ati gutahura ati umuntu nuko yego benshi bagiye muri management akamara hafi umwaka wose batamurekurira igikorwa canke batamuserura kugira abantu bamumenye aravuga ati umutipa agomba kongira ko wescro ariko aranisha ku ruhande ico onya kuri Davi ntivigeze bishika ngo ubone ko yacitse intege avuga ati Akesje vraiment ndasubiye iwacu bo gucika intege nivyo ubura kuko vyose biba biri mu byo tugomba kuraba ukwihangana ku muntu kungana gute
urumva acika intege ryari bigenze gute niko bura mugabo uragerageza ukamuhanura ukamwereka ibi nibi nuko hajyo abari kwishure mu bisanzwe buri kuramwigisha ibinuko umuziki nuko rero nibaza yuko kuba tace yigumura kuko bariho benshi bari muri label bagenda barigumura ibintu bitandukanye avuga ati jewe agacika intege gacu usanga aragiye urumva uramureka ukamuhanura ukamureka gaca agenda aho ni ucubona ati uyu ntitwari gushoborana tu ego benshi baratanguza ama management ya malebo tukabimenya bakamenyesha ati je natanguje lebo iki ni ngo vya Akes ntitwiza tubimenya twaje kumva ngo Dive ari kwa Akes Dani muri lebo turavuga ati iyi lebo yatanguye ryari kuki lebo ya Akes yabaye mu kinyegero atanumwe yigeza yimenya ofete je kuntu ntahura umuziki bitandukanye n'ukuntu abandi botahura kandi ukuntu bo batahura umuziki bitandukanye n'ukuntu je ntahura umuziki umuziki je nibaza yuko ibintu byari byo byose biba biri out biba bizwe pa question yo kuja ngaho ama conference ibiki oya none musi Davine ntibizwe ko ari muri waka birazwe uko yabibona rero kumbi gikenewe hari abaza baba presenter bakagira ama conference n'ibindi bitandukanye warindira ibikogwa ukabura uko yavyumva mugabo turavye muri waka ibikogwa ntuka biriko biragaragara haheze ukwezi atangwe gukora ubuvuge gusora video kumbi gikenewe n'ibikogwa ntabwo arajya amajambo ngo target yari yere kugira ngo umureka banza kore cover y'indirimbo ya Sabi Double J kugira ngo abantu bumve ko afise gihajwi gya Double J cyane cyane ndakubwira ikintu kimwe hari ikintu bita mu Giswahili ngo ni toke vipi mu Kirundi sinzi kuronka kivuga mu ukuntu ndacumva ni menyekane gute urukura vyo rero umuririmbyi hari ibintu byinshi ukeneye kwiga urumva ukaraba aho uri naho ugeze aho ndi nkeneye gukora gute aho ngeze nkeneye gukora gute kugira ushobora no kumudinga ya 6 office rero kuvuga ati Davine fata kora amakava ziga ni target zibiri icambere abantu bakeneye kumenya uwo muntu yasubiyemo ziga ndirimbo kujya nyene urukwa vyumva ica kabiri naco kubera ko bamaze kumva ko yasubiyemo ziga ndirimbo neza kujya nyene baca baza ati wa muntu arazi umuziki aho onye kiba gikwiye baca bavuga bati uyu muntu kuva no musi je ndamufanya kubera ndumva yuko arashoboye rero nico turimvira ati dutegure nitoke vipi amenyekane gute abantu bamenye gute niki bamwemere gute nibibe bya bindi uzorinda gukora abantu baze kukumenya waramaze gushika ku ndirimbo 8 abari utangura kumva ati ngo arazi kuririmba orkezira ndirimbo zose zari nziza me kubera ko batari bwumva ubushobozi gujya muntu me rero ubwo bushobozi bwiwe babwumve gute reka kubiteza irya ndirimba zisubiremo amakava nibumva ukuntu yazisubiyemo bavuga ati uwo muti pararenze ego office umuririmbyi mwiza ariko araririmba neza ndetse nubwo na travail y'ijwi urumva yako rikomeye ariko turafise abandi baje baririmba uko nyene batangura ku hit song ariko no munsi basa nabariko baragenda babura muri game ukavuga ati naka yaratakaye uri kumutegura gutugira ngo intango yiwe ko je navuga ko ataratangwa ko ntaratangura kuri bikorwa vyiwe nyeze na fresh intango yiwe izobe nziza ndetse akomeze kuri wa murindi nyene bon je nibaza yuko Davine mu gihe azoguma ari muri waka tuzokora ibintu bikomeye cyane Akes nigire kinini cyane ndi mu muziki hagusubira inyuma je natera imbere ndabishimira Imana urumva hagusubira inyuma natera imbere bisigura yuko na Davine urugendo ni rurerure kuri twese ntazosubira inyuma kubera ko bavuga ati ushigikiwe n'intare aravoma ntibisigura ko twebwe turenza abandi bose dukora kurusha abandi bose canke dukora ibikorwa vyiza birenze ivy'abandi kuko umuntu no muhitiramwe ivyakunda ariko ico nizera coco nuko tuzi ivyo turimo ego ngarukiye neza kuri Akes Dani ku bikorwa vyiwe yaragarutse atugarukanira indirimbo Seka Mbabaye n'izindi ndetse aragaruka no kuri Melina ari kumwe na Belle Chris ni Belle Chris featuring Akes Dani gukorana na Belle Chris nk'umuhanzi ariko arazamuka nawe umaze igihe ndetse ubona ingene game iri kiragenda wabihaye iyihe valeur urazi nakubwire mu gizo buri kurakora ikintu cyaco cyose ntuzi ukivemo udasize tashi udasize ikintu abantu bazogira gute bazokwiyukirako ni Malove Malove yarakoze ibintu nuko babibona gushika no musakarorero kuri Landry Promoter abantu bose barazi uvuze Landry ikintu bihuza kubona imisi yose wanashima tureke ivyo vya tureke ibindi vyose byo kuja hiyo nino imisi yose uvuze Landry Promoter tureke Top TV babona Wakala TV nuko babibona ni kubera ko niyo yamureze ibintu yakoreye muri waka na handi abantu bari bwigire bayibona urumva yarasize tashi nubwo inyuma hari abandi kuko uno musi urashobora kubona Akes mugasanga Akes sije nigize hari abantu nyuma bambwira ati kora ibi mugabo ivyo nkora byose amatekani kwa kurinde kuri Akes kuko baje abantu ni background urumva ntibazwi
mugabo nibo bangize je ntegerezwa kububaha urumva rero iyo uri kurakora ikintu ntuzureke kugusigamo tashi je navuze ati muri iki gihe ndiko nakora ibintu byo presenter niko mu YouTuber nkuko muvuga mugatwe twese mu bisanzwe aba YouTuber abaririmbye abakibose n'aba YouTuber rero muri iki gihe mfise microphone ya Kala TV ndakeneye kuzosiga tashi naratoyemwo bamwe abantu batandukanye ndavuga ati abantegerezwa kubashikana ku gihe harimo Star Love ngira ngo uramuzi waje yitwa Mutonyi wa Bawden yamubona urakora vyumva hariho Bell Chris hariho nabandi rero aho onye bica bivana nabo nyene n'inguvu bagira gute bashira muri ivyo bintu jewe mbanje nk'inkingi urumva kubashigikira kubashikana kubaronsa kijya kintu babuze maybe ibyo bindi bafise rero ni babikorereko hama umuntu ayiza bashikane hajya hano bageze rero ni tashi muri ya tashi rero camvuga nti kugira tumuntu gange neza reka dukora ijya collabo muga abantu benshi si kuvuga ngo Bell Chris atanguriye kuri Wakalight canke nitwe twagiye kumuzura iyo yarari ngo atingo twe tukubwira uko unye ahubwo twafasaje amahide yiwe tuvuga duti aya mahide turazi ko atahinde TV yo gukoresha ikiganiro uvuga ngo wambarira ivyo bintu nta yindi TV yo gukorera ikiganiro muga reka twe tuvyambara tubikore tugushira imbere y'abantu kandi abantu bazogutahura ego mama ari parmi abastar bakurikira cyane mwarafashe Star Love nongene muramuzana muri system ya base kujya nyene Bell Chris muzana muri system ya base arazamuka ese umuntu acha yumva ati peut-être na David muzava mujana muri ya system ya base nyene azamukire muri ivyo kintu bigeze kumbaza mu Rwanda ku radio bambaza ati ngubwo ngo Bface kuririmba tukabanyarwanda ngo ntubona ko yagombye ngo kubadugira kubaka base ngo kugira ngo abadugira k'abanyarwanda nababwiye ati nimba abanyarwanda mukora umuziki ata base mutariko mudakeneye kuduga umuziki ni muhebe ico nakivugiye ku radio urumva nibaje kuri YouTube ya Akes Don baracumva akuka partenaire gashizemo ndavuga ati umuziki ni muhebe nimba mutiyumvira ukuntu mushoye kuduga ni muhebe uno musi Bface muri ko muramuvuga mu Rwanda kubera igandi ndirimbo none nimba ari ko aronera base akayishikako ikosa ririhe nuko yacumva ikosa riri abanyarwanda abajournaliste batangwa gutwenga uruko yavyumva rero baca baza kumbaza ati none wowe umva basi Bface na abanyarwanda ari bwande bazi kurapa mvuga ati ivyo ntavyo nzi mugabo ico je no vuga David twamukorera base tutayimutegurira igikuri cyo dushaka nuko ashika aho twebwe dukeneye yuko ashika nawe nyene nagashika aho akeneye yuko ashika base simbi bivana nuko niteguwe kandi abantu ndabasigurira ikindi kintu base ntibumve yuko base ari ibintu abantu bategura wapi base hariho base zitegurwa c'est vrai monde y'ubu turayizi urukuru avyumva hari umuntu aja kuri stage yakaba yateguye abantu baje imbere yiwe ngo muze kuma induru uko nasaze muze munanterure kumbe n'abantu yateguye urukuru avyumva sivyo bakamuterura ivyo babiteguye mugabo ntibisigura yuko habuze abaririmbyi baterugwa kubera ko abantu bakunda ibikorwa vyabo urumva rero mutahure izo zose ni base yari yateguye hari itateguye none nk'ubu David numvise agiye ariko akora ikiganiro avuga ati ngo Double J ariko yiyitira indirimbo yanje ariko arayiyitira ko ari yiwe indirimbo yasohotse yitwa Imana imbere Double J Imana zibiri Double J nisho bisigura urukura vyumva Imana zibiri akavuga ati muri ico kiganiro yavuze ati ngo Double J ico no saba nareke areka kuzariyitirira indirimbo zanje aziyitirira yuko ari izi wiwe uriko yavyumva none nkesha abantu bacaza bakavuga ngo ni base ko je wanashima na Double J yanye telefone yabimbwira ngo banaje abantu benshi kumwambwira ngo indirimbo ni wanje ni uriko yavyumva kubera kujya kuntu basa amajwi uriko yavyumva rero abantu turakeneye gutahura umuziki cyane ngahi wacu turakeneye kubitahura base simbi wayiteguye kagushikana ku kigomba gikore ukora vyumva ntiwishinga amajambo abantu cankiki mugabo abantu nabo ntibamenye ntibishiremo canke bamenye yuko amabezi yama ategurwa ego kera Double J akiza wumvise Double J wumva Sadbi sivyo ariko no munsi Double J umwumvirije urumva kumenga aratandukanye na Sadbi no munsi rero wumvirije David ukumva na Double J wumva umenga ni bamwe ariko muko mutegura gute kugira ngo nawe atandukane na Double J baguma bamwiyitirira biza nakubwira mbaho uzi ko Double J ari parmi abaririmbyi basho kuba baraciye maboko yanje ntacho narinde nico gishasha oya ndakivutse muga Double J jewe naramuririmbisha muri studio amubwira ati no dukeneye kubaka hit koruku yaraciye mu maboko yanje uruko yavyumva bon ibyo sinari kubihagarara ko cyane mugabo ni ibintu bisanze kuko nubwo je ntari kubimubwira nabandi bari barabimubwira uruko yavyumva rero je nibaza ko Double J abantu ntibari bwamutahure ntiyigana Sadbi peut-être ko ashobora kuba yarigeze kuba mufana Sadbi
no mu maprimuziki yagiye mwagenda ari indirimbo za Sadiki ndiko navuga arashobora kuba yaramufana mugu umuntu nubwo mwigana gute ntihaburamwo personality yiwawe urwa cyumva rero unye si kuvuga ngo Double J yarahinduye ukuntu aririmba nuriya nyene ahubwo abantu baramaze kumumenya baramaze kumenya ya personality yiwe na David nuko bazobumenya tu bazovuga ati simple ego Akisdan kavuga ko vyinshi kubijena n'ubuzima bwiwe busanzwe hirya no hino ariko ndabamenyesha ko afise ubugeni vuba nubwo biko yatera uruhagarara hirya no hino Jesse ndabigaruka ko cyane uko sivyo vyanzanye sivyo vyatumye mfata ino micro ni ibintu vyiwe bisanzwe ariko beshi bashaka kumenya ikubitwa rya Akisdan ubushitse bakavuga ko ari accident yagize mu bakavuga ati yarakubiswe mu nyuma byazanye irihe shusho ku bintu byari byamubaye ko kiyagiye bo icanza ni ishusho no gutahura nyene yuko ni kintu amanavuze iminsi yose dutahura ko turi ku isi kandi turi ku isi iyo uri ku isi ushoboye guhura n'ibibazo byinshi bitandukanye iriyo kigushikira ikibazo ntututangara kuko uri ku isi nyene kandi uri ku isi hari abapfa hari abavunika amaguru none wewe baguteye iyo cyo kirahuru ugakomereka igitangaza kiri mbo igitangaza ntacyo ariko byose ni ibintu byaje bivuye muri relation ufitaniye n'uwo mugiye kubakana nawe ivyo ni ahubwo je nashimira Imana ko batanyishe era hariho n'abahabwa isumu urumva mu rukundo agapfa hari aba baturirigaramo hari unabonye ryari yatuririye umushiri we mu nzu none jewe ahubwo nashimira Imana nipo atu ibintu bigushikiriye ntujye umuhari menya yuko ari abandi bari kubaca mu bisumbi ivyo biriko birakubako na cyane urukundo niko bimeze mu rukundo bihangana byose byarashitse Akisa navyihangana avuga ati nubwo mungira iki sinshobora kumuvinga ifo ko ngumana inguvu ziwanje ariko nshashaka kumenya ubugeni uri kurabutegura ndetse n'umwana w'umukobwa canke sinzi ko bamwita abandi je kamwe ko ari umukobwa ko agomba kuba kuguye vuba nihagera umunsi w'ubugeni hama iwabo w'umukobwa ntibazi ubugeni muzobukomeza muri babiri mwenyene wona na famille yawe gusa bari mu bihotse ikintu kimwe hako boza bafise rankine bavuga rankine mu kirundi reka mvuga kariganga muhogo bofuma bagira gute bofuma bareka kuza ntuzugire mariage ubona yuko baje abantu bose baje kwitaba ujya bugeni bwawe wibaza yuko bakunezererewe uriko bavyumva hari abashoye kuza kuri mariage yawe kugira bategura ukuntu bazokugirira ikintu kibi uravyumva rero je nebaza yuko ivyo mugabo nivyo muri famille uko biri kose ntibashoye kureka kuza none boreka kuza ama bakabaho gute bo biratangaye cyane kubona umukobwa yumvise ko batamushigikiye ariko akavuga ati cewe bana mina bakia nangangania nimba ari umukobwa agukunda twarabibonye kandi nawe urabibona ko ari umuntu agukunda ariko muri bino bihe bigwa ari karacamo ndashaka jambo wocisha kuri media ukamushikiriza ko kumushimira Sheri wanje ndagukunda ibiriko biba byose narakubwiye jewe bamvuga ko ibintu byinshi bitandukanye niwashika ngaho Mungu wangu nyango bazo kugati byanya terura amabeni azokwicira mu rero ndagukunda kandi nawe umuntu akuze kameme ntitwiteho cyane ivyo bari abantu bariko baravuga gusa twiteho vision yiwacu twite byo tugomba gushikako kandi abantu bazokoma bavuze kandi nubwo reka gukora mariage naho nyene bazobivuga ati usaziye muhira n'ibintu bibaho ivyo byavuzwe usaziye muhira gira urongo ahubwo bari bakwiye kuryoherwa barabakwiye kuryoherwa bakavuga ati ebana mukuru wacu aronse wo ubakana nabo nibubaki izabo abahungu muri kino gihe turazimvye ariko Akisa angene je akaruka kanza mu mutwe nyene je niyumvira ubugeni bwamaze kurangira wubatse ugwawe nkuko numvise ko hariho uwo mwakundanye inyuma y'X wawe ari umwana wiwe yego ukabana mu nzu n'umwana uvuga ati uyu mwana je twarandakundanye arazi ivyama wewe bizoba bimeze guturumva ko iyo situation bari nzinza kweri ifise message nziza kuri ujya nazovuga ati papa ndamuzi tu ntavya ubwire kuri iyi si habera ibintu byinshi muga ikintu abantu benshi cama kitugorane ukwi exprime gusigura ikintu hari n'abantu benshi bafungwa kubwo kunanirwa kugira gute kwisigura ugasanga nta kosa waguyemo nta kosa wakoze mugabo kubera utamenye kwisigura urumva hari abagabo bafise abagore mu nzu ugasanga yarongoye umugore afise umwana sawa mwijoro akajyamana n'umuntu uzenye n'umugore we bakajyama mwijoro bajyama mu gitondo umugore agiye uwonya ku kazi umugabo agasigana n'umwe ivyo ni ibintu bibaho niba cebaza babirukire kuraba kesi ngose nkuko ariko aravuga ko kukuna mayayi urumva nkujya muhungu mu musaza wiwe avuga ibintu
Natari rero abantu ntibiruke muri ivyo ngo kuko na mayayi ngo anakura kuko na mayayi ibintu bibera kuri iyi si jenana ari indirimbo ya Christian Junior batonya banje baririmba barabaza abantu Christian Junior bavuze bati muri iyo ndirimbo iyaba impome bibambaza iyaba impome zivuga zotwibiye amabanga menshi urukwa nzotubwiye amabanga menshi rero kubona je ndabigeze ku mugaragaro it's very simple je narabimusiguriye sheri wanje namubwiye ati ikintu nuko bebe rero kwikintu kimeze uko nuko bichukulie hivi kuko isi nuko aranahora ilsifigusa kumenya ku explain imbere y'abantu turangiza ikiganiro Akestan ari kategori iki bakunze b'umuziki wiwe mu gihe bari bamaze igihe kirekire bamunyote urumva bakeneye ko umenga ibikorwa byo kumabiza umufururizo ari kategori iki bitege igikorwa ciwe gyari ibikorwa biriho byinshi cyane byinshi bigiye gusohoka wanashima atagihindutse muri uku kwezi ndarekuri ya mbere cyane mu kwezi kuza mu ntango Akes je ndabashimire cyane kumwanya mwampaye mukantiza akanya kanyu kugira ngo tuganire tuyage dushe kuri Ndaha TV Imana ibampezagereye cyane ego murakoze namwembe bakunze ba Ndaha TV nko mubibona kwa Akestan umwe mu bahurikiye muri Waka Light TV ndetse akaba ari n'umurongozi wa Waka je yari Elma Love mwarimu ndabashimiye cyane kuba mwankurikiranye cyane ndetse ndababwira ati mugiye subscribe like share na comment ku biganiro vyanje kugira ngo bishike kure n'abandi baze badukurikirane babone ivyiza dukora ndetse bumve na message tuba turatanga murakoze cyane.